Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abarundi bikomeje gutungura abatari bake, ariko nanone akaba ari ibintu biteye isoni cane kubona Ndayishimiye yarahisemo gusambura igisoda c'u Burundi, akaba ari gukora ibintu bibi cane kandi biteye ubwoba bishobora kumugiraho ingaruka ndetse n'igihugu c'u Burundi mu myaka iri imbere, kuko kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumarira abasoda b'u Burundi mu ntambara idafise ico ivuze ku Burundi ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Abatari bake bakaba bavuga ko aya makosa ariko arakorwa na Ndayishimiye bamwe mu basoda bakomeye bakayihanganira, ashobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cane mu minsi iri imbere. Ariko nanone uyu munsi abarundi batari bake bakaba bari mu marira adashira kubera abana babo, kubera abagabo babo, kubera abavandimwe, kubera inshuti zabo ziriko ziragwa mu gihugu ca Kongo zizize ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abatari bake bemeza ko aho igihugu c'u Burundi kigeze uyu munsi ari habi cane. Ariko nanone bakavuga ko kubona Ndayishimiye yarahisemo gutanga amaraso y'abana b'u Burundi we akironkera amadolari ari ibintu biteye isoni kandi bidakwiye kwihanganirwa. Byose nyine bikaba bigaragaza ko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe ndetse n'umugambwe wiwe CNDD-FDD ibyo bariko barakorera abarundi biteye isoni. Tubigaruka ko mwidonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho bamwe mu bajenerali batanguye kwihinduka Perezida Evariste Ndayishimiye barabye ibisiga by'abasoda b'u Burundi, bakaraba abariko baragwa muri Kongo, bakaraba ingaruka bigiye kugira ku gisoda c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe atahindura ibintu bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cane, ndetse benshi bakemeza ko ashobora no gutembagazwa ku butegetsi ku buryo bwihuse, kuko abasoda b'u Burundi ariko arabarungika muri Kongo kwicirwayo, mu gihe mu gihugu c'u Burundi indani hari ikibazo gikomeye cane cy'ubuke bw'abasoda, nk'uko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yabitangaje mu mwaka uheze, aho yavuze ko imbonerakure zari zikwiye kumera magabo zigahora ziteguye, kuko zigomba kujya zitabara igihugu, kuko abasoda b'u Burundi ari bake cyane. Ariko igitangaje nuko n'abahari uyu munsi bari kujya kwicirwa muri Kongo bishwe na M23, ariko byose bikozwe ku bukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bake baremeza ko ibiriko birabera mu gihugu ca Kongo bishobora no kugera mu karere kose, kandi ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe we bafise atayindi uretse gukora amabi mu gihugu c'u Burundi, muri Kongo ndetse no mu Rwanda, nk'uko byagenze mu myaka yagiye itambuka. Kuko kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ahitamo gufatana n'interahamwe muri Kongo ni ibintu bibabaje cane kandi biteye isoni, bibabaza abarundi, abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakurikirana ibya politiki yo mu karere. Bakavuga ko abategetsi b'u Burundi ndetse na Kongo baba bagiye koreka akarere kose, ariko nanone benshi bakavuga ko batazabigeraho, kuko mu karere hari abagabo bijunja n'ijambo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru
tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise, reka tubanze tubahe amazina ndetse tubereke ikibi kibishe Ndayishimiye ariko arakorera abarundi. Tubanze tubereke abamaze kugwa muri Kongo nyuma yaho Tshisekedi ahuriye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, akamusigira amavarisi atabarika y'amafaranga nawe akwemera kumuha amaraso y'abana b'u Burundi. Bamwe mu basirikare tumaze kumva ko bahitanywe n'intambara iri muri Nord Kivu muri Kongo. Uwa mbere ni Lieutenant Pase Gapara uvuka ku mutumba wa Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Uyu twaramubabwiye, tubabwira ibigwi byamuranze ndetse tubabwira ko yiciwe muri Kongo kandi akaba yaragiye muri Kongo avuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, akaba yaramaze n'igihe gito akoze ubugeni, akaba ari uwababaje abatari bake, benshi bagahita bavuga ko Ndayishimiye ariko arahemukira bikomeye igisirikare cy'u Burundi. Undi wa kabiri ni Ajida Chef Kome Kwizera avuka ku mutumba wa Ntamba komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Uwa gatatu ni Serija Eric Sabiyumva, hari abandi bamwita Nsengiyumva, avuka ku mutumba wa Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Uwa kane umusirikare Jean de Dieu Bizimana avuka ku mutumba wa Bigombo komine Gitobe mu ntara ya Kirundo. Uwa gatatu ni First Class Jean Claude Nzoyisaba, hari abamwita Nshimirimana, avuka ku mutumba wa Nyarugera komine Bururi mu ntara ya Bururi. Uwa kane Two Class Jean Felix Niyonshuti avuka ku mutumba wa Rweza komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Uwa karindwi ni Justin Nimubona avuka ku mutumba wa Rukanda komine Bururi mu ntara ya Bururi. Uwa munani ni umusirikare azwi cyane nka Richard Ndayisenga avuka ku mutumba wa Bwavu komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Uwa cyenda ni Richard Irakoze avuka ku mutumba wa Gihinga komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro. Uwa cumi ni Cedric Rukundo Rw'Imana avuka ku mutumba wa Rugoti komine Bitezi mu ntara ya Ruyigi. Uwa cumi na rimwe ni Fisto Muheto avuka muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Uwa cumi na kabiri ni umusirikare Salvatore Tuyisabe avuka ku Magara komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Benshi muri bano impfu zabo zabaye mu ntambara zo hagati yo ku munsi w'Imana uheze Dimanche ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere 2025 no kwa kabiri. Inyuma habaye intambara zikomeye cyane, amazina y'abaziguyemwo menshi ntaramenyekana ndetse ibiziga byinshi abasoda batuyagiye bari muri Kongo batubwira ko bitariko biraboneka kubera intambara ikomeye cyane iri kuba hagati y'ingabo za Kongo n'abo bafatikanije ndetse n'umuhari M23. Ni benshi batwandikiye basaba ko bafasha kugira abarwa muri izi twafasha kumenya abarwa muri izi ntambara baze baramenyekana. Imiryango myinshi y'abasirikare barungiswe kugwanya M23 ntifise amakuru y'ababo. Abagize ico bamenya boza baradufasha kuronka ayo makuru, kumbure agashikira imiryango ababuze bagatangura ikigandaro, ndetse nabo Imana yahaye umugisha bakaguma kumenya ko ababo bagihema umwuka w'abazima. Imiryango myinshi yabuze ivuga ko mu gisoda ataco bariko barababwira. Benshi baranabaza nimba igisirikare kizobafasha gusezera irya nyuma ababo. Turahojeje imiryango y'aba bahisi, Imana ibahe ingufu zo kwihangana muri bino bihe bitoroshe abarundi bariko baracamo, ibihe by'amage, ibihe bibi cane bariko baracishwamo n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye.
ndetse benshi bakavuga ko ibi bintu biteye isoni kandi ko abarundi bakwiye guhaguruka bakarwana n'iyi ntwaro y'agahotoro, n'iyi ntwaro y'agacinyizo, n'iyi ntwaro izingamitse abarundi imaze imyaka yaba 20 irongoye igihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi bagize ivyumviro batanga barabye abana b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo. Kubwayo yagize ati numvise ngo Neva yagiye mu Bugande, bari kumutegerera nawe bakamufata bakamukorera nk'ibyo ariko arakorera abandi. Iki ni icyumviro ciwe. Undi nawe yagize ati RIP ngabo nziza z'u Burundi, ikibabaje gusumba nuko mugiye mukiri bato cane, ndahojeje Uburundi n'abarundi, musize amarira menshi mu miryango yabibarutse ku bw'inda ndende y'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD. Uyu ni umutoni ugaragaza agashavu aterwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD buriko buramarira abana b'u Burundi muri Kongo. Undi nawe yagize ati kuva aho bagwanira nabo bamaze gupfa gusa, ahubwo rero akazi barakarimwo neza. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. M23 irabandanya kubica, Ndayishimiye nawe akabandanya kwakira amafaranga, amavarisi yuzuye amafaranga. Nukuri aya mafaranga ariko arakura muri ubu bubisha ntaco azomumarira kandi azamugira ko ingaruka zikomeye cane. Undi nawe yagize ati yo hariko hapfa imiyabaga ngo Burundi bw'ejo nuko bo butegura. Kuri bo ndibaza nta myaka 10 bafise mu gisoda mbere y'ukuri Gapara urabye imyaka afise nukuri ndibaza iby'ingwano ntabyo yari bwagire mu maraso. Nukuri abo bo bari bahasi ndabona n'ubufise inkoni yohusha. Nukuri birababaje. Ndayishimiye yarakwiye kuva muri ibi arimo kuko ariko arica igihugu ku rugero rukomeye cane. None nukubera iki mbona ari ingabo z'abanyagihugu bato bato, ibihanganye mbona atabirimwo byinshi. None igihugu kigwanira bato bato bonyine, kuki batavanga n'urwaruka rw'abanyagihugu babanye nizo ndongozi kandi igihugu arica bose. Nta nyagupfa nta nyakukira, nimba ari neza ya bose gikwiye kugwanirwa na bose atamwana atakinono. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Ndayishimiye arahekuye Uburundi ku rugero rukomeye cane. Nukuri Imana yatumye ibi biba rwose yarikwe kudutabara ikadukura ko Evariste Ndayishimiye. Igisoda c'u Burundi kirasambutse biraheze. Mbere cyari igisoda gikunzwe kandi cubashwe mu karere ndetse no kwisi, ariko ubu gisigaye ari igisoda giciriritse cane kuva Evariste Ndayishimiye yashikira ubutegetsi. Nukuri ariko arahimukira abarundi. Nukuri aya marira ari gushira mu miryango y'abarundi nawe azamugarukire. Birababaje kubona inda ndende ya General Neva na CNDD-FDD imaze abana b'u Burundi. Nta n'inyungu bo babifitemo, n'agahinda kenshi ku miryango yabo. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Turabuze intwari Burundi bw'ejo RIP. Ikibabaje kurusha nuko mudashingurana iteka uwanyu. Hari igihe amarira y'abarundi azoshika ku Mana mushobora byose amaze tugatabarwa. Ibi ni bimwe mu byiyumviro bamwe n'abandi bagaragaje berekana agahinda ndetse n'umubabaro baterwa n'ibikorwa bigayitse bya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakerekana ko ibi bintu bitagiye guhagararira ahangaha, ko ibintu bishobora guhinduka uko byagenda kose. Kiliziya Gatolika y'u Burundi yaneguriye abazimu mu ndaro yamagana ubusambo bwa General Neva. Umuyobozi wa seminari nto ya Kanyosha yo mu Burundi Padiri Dodoni Niyibizi yatunguye abantu ubwo yashiraga amanga akamagana ubusambo bwa Majoro General Ndayishimiye Evariste Batazira Neva ahagaze imbere y'uyu mutegetsi. Ibi byabereye mu masengesho aherutse gutegurwa n'umuryango wa Ndayishimiye, aho uyu mupadiri yabwiraga Ndayishimiye amureba mu maso. Hari aho Padiri Niyibizi yagize ati indongozi abarundi bakeneye niteza imbere igihugu,
niterwa amarira n'abarira, abagowe, abashonje, abarenganywa ndetse n'abafunze, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abagwaye babuze ubavura, ukava i Bujumbura ujya i Gitega wabona abarundi bagenda nta nkweto bambaye ukumva ikigongwe. Dukeneye abayobozi bakunda abantu. Yakomeje agira ati indongozi abarundi bakeneye ni wa wundi atarunda ibintu, kuko iyo abirunze ahita abona ababikeneye akabahaho. Perezida Ndayishimiye mu kwigwezaho ubutunzi bw'igihugu mu gihe abarundi bicira isazi mu jisho, uretse uyu mupadiri wa Kiliziya Gatolika, sosiyete sivile n'abarundi mu ngeri zinyuranye ntibahwema kwamagana ubusambo ndengakamere bwa Ndayishimiye butuma Uburundi burushaho kuguma mu isayo y'ubukene aho gutera intambwe bukayivamwo. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi byose birerekana ko ubutegetsi bugeze habi cane kandi bukerekana ko ibi bintu biriko birakorwa biriko birategurwa nabi cane, ariko ko byose bigiye kugira ingaruka ku bariko barabikora. Reverend Kuriyo nawe aherutse gutangaza amajambo ababaje kandi ateye isoni. Abantu mu ngeri zinyuranye bakomeje kwamagana imvugo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Ndikuriyo Reveriyano aherutse kuvuga ko kwita aba FDLR abajenosideri ari ibinyoma byambaye ubusa. Ndikuriyo yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu mpera z'indwi irangiye i Makamba, aho umumenyeshamakuru yamubajije kuvuga ku mpungenge u Rwanda rwagaragaje ku mikoranire y'u Burundi na FDLR mu kwamagana izo mvugo zihembera urwango ndetse zigamije guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yavuze amagambo ateye isoni ndetse avuga ibintu biteye isoni mu kwamagana izo mvugo zihembera urwango ndetse zigamije guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umuyobozi w'umugambwe UPD Zigamibanga mu Rwengezo yavuze ko amagambo yakoreshejwe na Ndikuriyo Reveriyano akwiye kwamaganwa kuko isi yose yemeje jenoside yakorewe abatutsi ndetse abayikoze bakaba bazwi bamwe ndetse bakaba ari abari muri FDLR. Yagize ati si Reveriyano gusa ni ubutegetsi bwose bwa CNDD-FDD kuko bose imvugo zabo muri iki gihe ni zimwe kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Imvugo nk'iyo niyo kuvuga ngo twe ntaco bitubwiye, biba bitaba cyangwa ntibyabaye. Ikintu nka kiriya cyemejwe n'isi yose n'ababikoze barazwi. Yakomeje agira ati gukomeza kwerekana ko ngo bafise uburenganzira bwo kugirana imikoranire n'abo bashaka ntibikwiye. Reka mbibutse ko hashize imyaka 15 CNDD-FDD ihaye indaro aba FDLR mu Burundi. Ikindi bakwiye kuzirikana nuko aba FDLR aho bahungiye baribarutse, rero baracyahari. Uburundi bwateye icyuhagiro FDLR gusa burarye buri menge. Abasesenguzi basanga nta gitangaje kiri mu kuba leta mpotozi ya Perezida Ndayishimiye itagatifuza abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kuko ubu abajenosideri ni abafatanyabikorwa bayo mu migambi wa jenoside bakomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Imbaraga zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ntaho zagiye ndetse ubu zikubye kenshi, bityo rero ubutegetsi bwa Ndayishimiye bumenye ko imigambi mibisha yabo izafata ubusa kuko ibuye ryagaragaye riba ritakishe isuka. Ibi ni bimwe bamwe n'abandi bagenda bavuga berekana ko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe buriko burishora mu ntambara butazi kandi ko bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku Burundi. Ibihe byiza nibyo nabipfurije banywanyi bacu, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane
aho tuza kugaruka ku nyinyurana ndetse n'ihangana ririko riraba mu bihangange cyane cyane abajenerali batemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora byo kumarira abasoda b'u Burundi muri Kongo.